Baby wangu Ibrahim. Mbona nameze neza yo. Anje sorry. Byabaye ngombwa ko nshikino kubera urabona yuko nategerezwa kuraba ko ibirahuri bikwiye deje urabona yuko hari n'ikirahuri cyamenetse ibidaje turamenye ibyamenetse n'ibikomeye. Rero wihanganye byabaye ngombwa ko nshikino. None kume ngo ntimeze neza urabona. Simeze neza nyene. Nikibazo nyibake. Meme mwaranyoheje. Takosha. Guti. Ukuri mwarandungitse mu muriro. Umuriro udahera? Nari mvuye ahantu. Mba ahantu ndushe. Ni kuri uwo munsi nari ndushe pe. Nari ndushe muto kwibaza. Ndataha nshikira muri saro Dani naramutelefone ntarataha ndamubaza ahari acambwira yuko ari kwishoko nase nicaye atari umwanya ndahamara mbona Dani na Queen barasohotse mu cyumba nari nzi yuko Dani ari ku kazi nari nzi ko Queen ari ku kazi narumiwe narabuze cumvuga Dani na Queen mu cyumbi wawe hariho mvugana zibamenye Dani yobashitse kuri uko kwego rwo kuzana undi mugore mu nzu ankora muri chambre wawe icambabaje ntacuzi umukozi wanje Anje reka nsubire ndakubwira ati ni wihangane cyane kuko izingo tubayemo ni byinshi byinyegeje indani urumva ko ivyo bintu biteye isoni cyane Dani nawe sinumva ko yobageze kuri urwo rwego rugeze hiyo hose Anje icyo nico kikwereka yuko urugo rugoye wokomeza kwihangana nk'umugore simbona ko wohogera igihe wiyumvira guta urugo kubera umuntu nka Queen nubu niwe meye makosa ko Dani yakoze
Anje ndabyumva kandi ndumva uko ubabaye. Anje mbabarira. Mubyemera ko mwantaye mu rugo. Nta rudubi twagutayemo wanje. Urabizi ko jewe nka mukugwawe ntogusabira ahantu habi. Deni naramwizeye. Nzi ko ari umuntu akuze azi neza agateka k'umugore. Rero ikiriho ni wihangana. Uyu mukobwa ntatumuta urugo rwawe. Kwine wengera nkamutunganiriza. Sa gute? Uretse ko ndana n'umutamu. Nta nicyo ashoboye mu rugo. Inshingano nk'umuntu w'umugabo ntazatunganya mu rugo. Ni sawa ngira yahise mu kwina. Mwana wa mama, je ndumva umengo urarusha cyane. Igikuru ni uko wogenda ukiha amahoro ugatekana mu mutwe, hanyuma ibikurikira je nzobikurikirana cyo bwanje. Meme ndanarusha simeze neza pe. Ya ndakumva. Reka turasubira kuri telefone reka mbeta aca kuruhuka. Ndazagutera. Bisigaye ndazi ntibigoye nawe uraza kubishobora. Ndabikora. Sheri, merci kunyizera kandi naryohewe. Okay, kubw'ibyo amasaha aragiye sibyo? Reka baje nangura gusohoka, uraza gusohoka hanyuma sibyo? Uzumva gute? Pe umwanya urahari sibyo? Gusa ntukeneye. Of course nanjye nawe nkigukeneye ariko umwanya si ikirenga sibyo? Reka ntangorane umwanya urahari. Please. Okay, bye. 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 Okay. Ariko Dani, nturambwira aho mu mutwe wabaye iki? Nibyo byibyo nari kukubwira. Mwebwe muzoja kwiro tuva je napfuye. Uyu ni Anje yampondaguye. Anje? Aha. Ujya mugore ntago muzi mwebwe. Nagiye kumva numva ebana ubuhiri mu mutwe pa. Wamugize iki? Ndi gufasha Anita. Anita wamufashe iki? Wowe Anita nubona ko yari afise inda mu rugo. Jewe nashitse mu nzu mvuye ku kazi numva ebana induru nitera mu cyumba. Niko kumufasha. Undi naho kugira azabaze bimeze gute banumvise pa ubuhiri amashanyarazi mu mutwe araka nabonye abantu barakwa muganga. Dani urabizi neza igihe nishira imbere mu kurondera muto yiwanje kugira mubane ukuntu byagenze. Waramfashije kwebe. Yarashatse kubyanka mugabo je nanje nka muto nka mukuru w'umuntu nari nzi neza ko ndamushize mu maboko meza atangorane nimwe azohura nayo. Ariko no munsi urumva iyo mugeze ko atari hano heza.
ariko byose ni ujya muguru ngarasaze yarapayitse mu mutwe sinzi ikibazo afise. Beho ko Queen mwamwirukanye ku kazi mumwirukana atakosa agiwe tuzi atakintu na kimwe gifadika ciwe tuzi hoho naho ukivuga Queen. Haka ibyo bya Queen byuzanye bizanye gute? Urya no umukozi akoze nabi urashaka kumwirukana ukazana yundi. Ndakubwira je ibibazo mfise gucunza nabi byaba Queen. Wibuka iyomfa hama muri kuvuga yandi majambo. Ubucuza nabi bya Queen uzimize dosiye yanje ingorane mfise aho kuza mumfashe mu rugo muraba ikintu cyo gukora. Je sindakubesha. Dani kuba nari ndakubwiye ico narishaka numve basi ko wombwiza ukuri kuri nyuma yavyo ariko bandanije ubihisha. Menya yuko atakintu na kimwe ntazi ibintu byose ndabizi. Ibaze umugore wawe mwubatse rukiristu imbere y'Imana n'imbere ya leta murazwe akagufatana umukozi mu nzu yiwe woho ngaho onye nk'umuntu afise umutima ntibimubabaza. Meme je ndumva imbere ayo nta jambo ngifise pe yaramaze kubonona mu mutwe kuki mwumva ko je ndafise ingorane ikiguma ndimo ndabora aho kugira mwumve ko umugore agira ngirire nabi ahubwo murimo murazanamo izindi nkuru zizimiza bya bibazo byanje. Je n'ukuri aho kujya ndafuma niyo mokera basije ndamuti. Abarundi barayamaze ngo nta nkuba zibiri zisangira igicu. Ndazi neza kumva zuko anje yoba yarakosheje akagukubita niho uciye umufatirana ariko nta kintu na kimwe ciwawe ntazi. Kuba anje yoba yarashavuye genda namutahura. Okay. Genda kumva urashobora kuba barakubwiye amajambo menshi. Je karusha kumva kutanyumviriza. Genda urumwe mashize mu kababiri ariko wumve ko je mwanya so kumva napfuye banjanye mu isanduku. Rero arabesha. Ibyisha arambeshera. Cyo sino bijamu kabisa. Umenye ko atakintu na kimwe ciwawe ntazi. Ibya wowe na Queen ndabizi byose. Kuko hajya muri alimentation hariyo kamera nariboneye neza muri video muri ko murasomana. Kuri ibyo nta kintu na kimwe cyo guharira kirimo nta kintu na kimwe cyo guhisha kirimo ariko wowe nk'umugabo je sinarinda kwiteze yuko uzokora ibintu nk'ibyo bivanye n'ukuntu nicaritse yanje nkamwereka neza ko uri umuntu mwiza agiye mu maboko meza agiye ahantu heza ata musi numwe azigera arira canke ngo ababare bivuye kuri wewe ariko urabona ukuntu uri kurantengusha urabona ukuntu uri kuransubiza inyuma deja nk'ubu unyanje mbona nkukume ngo ndumubeshi namushize mu muriro. Reka renda gusaba ikintu kimwe nk'umugabo genda wicereke yanje umusabe ikigongwe ukumva yuko wufise amakosa ku ruhande rw'iwawe kandi nawe afise amakosa ku ruhande rw'iwe mwuba ku rugo rwanyu hanyuma mwiyumvire kazoza ku rugo rwanyu mureke kwiyumvira kazoza kukuntu muzo kwimuka uzo mutana inzu uzogira ivyo onyu vyihoze. Okay basi je ndumva kujya kwisana cyo kuvuga mfise basi ni mumfashe muri kuntu byose bira ku murongo je kubganje wanje nta kintu kwiko no kwimarira imbere yiwe nta jambo ngifise ariko kumbure mwebwe mubikoze byo shoboka twebwe nk'umuryango tuzoba tubara impande ariko gusa nyine ku ruhande rumwe sori nyine ni hatari ari wowe ubishizemo ingufu bizokunda byose. Angel jembera byose no kwenda gusabye imbabarire no kwenda gusabye imboreka utamaruriye nakoze byinshi no kwenda kubabaza hari n'ibyo utabonesha amaso yawe ndagusabye imbore no kuri ngaruke mu rugo umutima wanje uranyagiriza kandi nkumva umenga ndigaye niyo mpamvu byaye byabakwine n'ibyabanita n'ukuri haba bye byose wimvira je nakoze nuko ndagusabye byirengagiza mbore ngaruke mu nzu iyo ndi ndumva handambiye udahari simpari udahari sindi je nta nico no bamvuza imbere y'abandi. Bedan kutusaba ikigongo mu rugo iwawe
mbega hoho igihe ugenda waransezeye erega hajya ni iwawe mbere nk'uko wabivuze ndahari nanje simba mpari erega niwe mutwe w'umuryango hajya ni iwawe karibu n'ubu nuze tugende urahawe ikaze ni iwawe. No Angel urambabariye ndenda gusubiriremo nta mpamvu yo gusaba ikigongo mu rugo rwawe basi n'ubu nyene urahawe ikaze ukaba mfata umwanya gushimire kw'iryo jambo mbariye ntabwo nari ndaryiteze vrema nuko urakoze cyane kandi nizere ko ibyo mbwiye ubimbwiye bikuye ku mutima cyane nifuza ko twokubaka urugo ruzira ingorane ruzira ibibazo ibintu byose biri kuducanishamo tukabyugarana kure. Angel ndagukunda nyuma ntawe nduhari no kuri Imana urankunda ariko nawe urabizenje ko ukunda kwineje gute kandi unkunda bon numva tutohateba ndiko ndihuta ahubwo bibaye ngombwa ubuze ukamana lift mbere ko tuva nganda gusabye hasi ikimenyetso kigaragaza ko mbari imbabazi zivuye ku mutima. Dani ikimenyetso ntigikenewe nakubwiye ko ndakubabariye kandi ko ndihuta basi ngwa mu nda basi mbone kwamba ariko wanje nubwo biruko ndabona usa neza. reka shamame kubwoye ko nsa neza n'ibibazo nibereye mbere je naramaze no gufata decision grasabe divorce. Anje wori mutoyi wanje ndagusabe ntuze wibuke kuyora wamaze gusesa kuko uzokwicuza ubuzima bwawe bwose. Anje jewe ndafise ibanga nahishije umugabo wanje. Iryo banga riratumye numva mbuze amahoro kuko ntafise uko nzobitangura mu kubimubwira. ibanga iryahe gamenya ibi tuvyihotse. Anje hari ikindi kintu nagomba ndagusabe ari nacyo cyatumye ndaguhamagara. Urabona ko abakozi banje baguma bagenda banyivye kandi nawe wowe narahabonye umwana w'umukobwa mbona yitonda ameze neza. Je nashaka ndagusaba umumpe nzopfume ndamuhemba ku kwezi. mukuru wanje ico nta kibazo ariko ndiba turazi yuko ujya mukobwa afise umwana. Je simbona ko hari ikibazo kuko ujya n'umwana ari kumwe na mama wiwe. Je sinzi ko nubwo biruko ni hamwe nyine ba Kersi atamwanya bafise wo kwirirwa muhira baba bari ku ishuri n'ahandi nta kazi kare muhiri wanje kahari. Okay aho nta kibazo kandi ndaguhana pore wihangane bizogenda neza.
Sheri, kubera udashaka ko ngenda. Nshaka kuguma ngaha. Sheri, iki kibazo turimo ntikibitwemerera. Nakibaza ikintu cyumva cyane. Okay. Sawa. Ndavyumva. Kandi nanjye nzi ko mba ndagukeneye bumwanzi. Ariko please, ikirisha. Umunsi ngenda gusa. Kisha ngenda, please. Basi ndagaruka. ayo mahera ndaguhaye nashaka uyashire hamwe namwe naguhejo hanyuma ucungirira facture yabijya byari byinjiye ejo. Okay. Meme? Anje nashitse ngaha. Ya. Umviriza ndagusabye. Anje ntauri ngaha. Habaye iki? Nishubye ndi kukubaza. Anje ntageze ngaha. Dani na mahoro. Sawa, tuvugane. Meme, ndagusabye umfashe mu ibintu. Ndashaka umbwiza ukuri ko Anje atashitse ngaha. Ndagusabye vrema. Anje ya nta uraza. Meme urazi turubahana vrema. Ndagusabye umbwiza ukuri. Anje ntashitse ngaha. Dani, iyo Anje yaba yaje ngaha sinari kubiguhisha nabikubwira. Bisi ibintu bisanzwe ahuza ngaha ntiyama yahaje. Okay. Meme, je ndarushe vrema. Ndarushe. Atinyuka be kumwe n'umutipe bita Steve kane inabyikitse. Nawe ugeze ubona ngaha baza. Steve? Ya. Nyishura. Steve ntawe ndabona, si Anje ntawe ndabona, nta numwe ndabona. Basi ndakubaza ikintu kimwe. Uyu mutipe bita Steve. Iryo zina no bwa mbere wabyumvise. Uramuziho? Dani, banza umbwire hari ikibazo nyabaki? Nta byinshi nshaka kukubaza. Nabonye umenga muri bamwe. Murabikiranira amabanga. Oya. Gusa icyo nkubwiye uyu munsi Anje arambura. Dani, turabababiri. Umvirize ndakubwira. Genda bukebo. Mva ngo. Dani. Ama Abeli. Sorry gatoyi ndazi. Ntumenyereye inzoga zo mu rugo nkizi. Ariko rimwe na rimwe babikene ibintu nk'ibigimba. Ni sawa neza. Navyo biba bikenewe
gutaramira muhira umuntu agasoma akantu hakave biba ari byiza. Abe nubwo biri uko je bigenda kwihweje iminsi je mbona umenga ntabwo imeze fresh ku kazi aho twicaye hajya ndabura umwanya wo kuyagisha ariko niyo mpamvu naguhamagaye kugira twicare ndabe ko twuvugana tumwe n'utundi wenda yabyiye kuntu bimeze mino minsi ko menga ntutekanye hari icyo kibazo. Brother ibibazo byo ntibyobura kuko burya mwino si tubamwo yamamwe ibibazo umwanya wose murabizi uri umugenzi uri umuryango reka ndamaraso bivuga nyene nivyo je tuma ntameze neza utegezwa kubibona. Rero navuga ko nta mahoro mfise mu muryango wanje. Usanzwe wizi yuko nabuze umuryango tuvuge umuryango w'amaraso urazi ko nagiye ruguru kuraba wa mushikanje nasigayo ngezeho nkamubura nkanasanga n'amatongo baragurishije mu ncamake nkabona nsigaye ndi jenyene kuko urumva ko ari je nsigaye ntegereza kubugwiza. Hamani hari ikintu ashaka yuko tuganira kandi si kibi ba ego mu bisanzwe ariko nemenga ndazi yuko muzi ndamuzi wonde w'inzobe bavyibushe yabaye rero yarakusabye ngo arashaka yuko mubana uzora mufasha utuntu tumwe tumwe mufashanya kandi urabona yuko na bebe ariko arakura arageze gufungura amata amasererake ubona ko n'amaberebere batakimuhaza mukuru wanje yarabimbwiye ko azobigufasha byose kandi ntugire ikibazo na kimwe n'ukuri. Mukuru wanje ni umwana mwiza cyane ameze neza vraiment nibutse ko atakibazo ufise muri wewe hama ndabona ko umengo ufise ubwoba nta kibazo uri hajya ni nkuko buri muhira uba amahoro. Hama si nivyo gusa umwana numwe naragerageje uko nshoboye kose ariko byarase ko ndonkundi mwana umva nogira amahoro gute. Abeli ico nicyo kibazo ufise bo umwanya umwe je ndagutahura kubera birumvikana urabye kahise ku buzima twaciyemo ariko undi mwanya sindagutahura kuko imagine hari abandi bantu badafise n'akarya kana kamwe ariko uragafise ndumva umenga wagerageza kwiyakira ukumva ko uri umuntu mu bandi hama ikindi ukaraba ukayaga na madame wawe kuko urugo ni babiri kuko hari igihe madame kumbure usanga ari nawe wabikoze abikona umuntu ukuze urya niyo ufata na cyane cyane abadamu bakunda gufata imyanzuro batagishije inama abagabo bivanye n'impamvu zabo ziri prive ugaca usanga rero agiye nko ku buryo cyangwa mu kimwe niyo gahunda ari ifite yo kwibyara umwana umwe bikaba byo kwicira urugo kandi kumbure muyaze cyo kagenze fresh ndumva umenga irya mana yaguha urya mwana umwe nizo guhana uyundi ntabwo upfuye guheranwa n'agahinda kumva ko uguma winjire kujya ku kazi iciyumviro notanga urugo ni babiri mu rugo hari madame hari wewe ni mwebwe muri urugo ubundi umwana buryaza ari nk'umushyitsi asa mu nyuma icarika madamu wawe rero ndumva uwo mufata mukavugana ukamubaza impamvu ko nta ku muryango nawe ubyumva muri kumwe byose birakunda hama ubonye nta birenze ntibe byo gusambura urugo cyangwa birutiriganye no kuko umuryango n'urya nyene urakwiye uco shima ikimana yaguhaye ukibuka ko n'udafise n'umwe arabayeho kandi arubatse ndumva ibyo nibyo guteje umwanya hamwe mbona naho umenga no mwibarabara uri mu modoka mukakugonga mu kazi uri sinzira aho umenga sinzo kuja kure bebe nzoza kumuraba ya hajya donc uri hajya kwa meme ni nkuko buri wanje kandi urabona ibibazo dufitanye je n'umugabo wanje ubona ko tuguma turyagagurana tuguma turyana rero hari ibintu nshaka gutunganya hagati ya jewe nawe ndazi mu misi kandi ibyo uraza no kutamutsa urara ndibutse ko atakibazo ukuri nta kibazo gusa nyine bwo mufise nuko zohava agenda mukaca mubibagira ntimusubire no kurondera oya ntugire ikibazo
sinshobora kugutura kwa mbere mutaye wanje mwiza bo sinumva n'ukuntu bivuga warambereye mbese nk'umukobwa wanje warambereye nk'umwana wanje kuri nta kibazo ndabizi ko atakibi wanyipfuritse kama ejo uhejeje gutegura icayi uzoce witegura buriko buraca tugenda wipime impuzu ve muri bino bitambara nakugabiye na za zindi naguha zose genda utwaye impuzu nshasha sibyo nyine ubu umwana wo mu muji ureka kuza uragwebereza ntibikubereye sibyo sindavyibaza ko umugore yakora ico kintu ko ndibaza yuko umuryango ubonetse ugwiriye mbere na cane cane abadamu barakunda utwana tw'uduhungu je ndumva umenga ureka guca umwanya kuko Imana yagoye umukobwa yarabonetse ejo Imana izokubita na Buduri haze mu bakalise n'abandi wayo kandi naho nyinshi tubone ugasanga ntibigoranye uso kuyakira ka Imana urazi nitanga umwana banze ugasoma ukamarima ariko je ndazi ibindi uraza kubimbwira dushitse ahantu ndakuze awatinye uraza kumwe usanga ikindi gerekeje nico abe je ndazi ko yumaze gushiramo akantu ni mumbwiza ukuri ariko reka mbishime ibinyagiye n'ibizima ariko kumbure nitumara kushika handi hantu rege yongera akandi kantu reka ntura gakote sawa sawa Bajya hongo nabo umenga ntibaruha Rege baracabasha nkenero vyibuye ahubwo we cura ube wacaka hariya mwija tuze tugusangiye natwe dukina ku muryango yataka hariya dukina ku muryango ntago mayike aho kirira ngahura kuja mu kibuga genda ube wataka hariya papa bwo reka ngende kuba ndishuje hano harimo abantu benshi wowe cura abo ukorera sawa nyaruka Hama mugabo ko mwana agiye kuba arakina numva ngo twa turayaga gatoya kuko niko kanya tuba turose urazi ko tutamana nubwo twaje mu kasiporo numva twoyaga je nakantu ntasobanukiwe urabona ko wewe na madamu mwavuze ngo twirukane Queen kandi je ndavyo Queen umukozi mwiza akora neza n'umwana mwiza naratangaye kubona wewe umbwira ngo ndamuhagarike tumuhagarike kandi atakosafise byavuye ko kiwa bitewe ni uyaje nagumya amadidani abe nabuze namye ndakubura umwanya ku telefone niko kubiyaga ngo bikunde nawe guma wiruka no kuvuga abe impamvu nagusabye ko Queen twomuhagarika no kuvuga hagati ya Queen na madame hari nutagenda neza hajya urazi mu ngo habera byinshi candaraba kugira umuryango ubeho nabi mpomba umuryango numva ko no twohomba umukozi kuko umukozi tuzorondera n'ubundi niko karyo ko kumuhagarika ako ndumva ko nta birenze kwera ubwo nakubuza umwanya nari kubigusigurira neza bo birumvikana nimba ari makabazo hagati ya madamu na Queen nyene ucuraba kibereye umva ko umugore yaba ari we nyene urugose biworeka gusa nyene ivyo byantangaje ariko nimba ari uko bimeze nta kundi ngira tuzoro nkundi mukozi nta nakibe amabe ko washimye ko tuyagarika ndakubaza akantu gatoyi kuko we urabona urubatse rwo kandi urufisemo burambe ufise byinshi nsumbya no kuvuga hari nk'ibintu bijanye n'amabanga yabubatse cyangwa kimwe ku ngo zigenda zubaka cyangwa zisambuka zibomoka numva umenga ari ikintu kubaza ku ivyo bintu mubenga ko ari cyo ngira ku inama hari bitagenda neza ku bijanye no kubaka abe ahantu rona hari abantu benshi gusa uzumpa umwanya tuyage ku cyo kintu ndagusabye ndumumenga aka kanya nta mwanya uhari ariko ugenda gushaka iwanje tuze tuyage okay nimba ari so nibona ngize ubwoba nangize ngo muhira wawe ari ibibazo
nta bibazo ni sawa. nta ngorane ahubwo turabe dufashe ijya mwana umukobwa. Ani gute? Sawa, gute nawe? Cyane pomeze neza. Ndabibona. Azingenose. Sikara umukobwa mwiza. Umukobwa abereye gusohokana. Sikabisiga karabero gatagata. Sikenda kubona nanje nkumva nyine ndakwishimiye. Shana kuri ndagushimira gusa ijipo ni ngufi ya cyane. Iki? Ni ngufi yo jipo. Ijipo jewe ntambara nkabona ni ndende niyo mpamvu ndayihebye. Urabona tutwara ngere tubereye. Nitwiza gasha. Uratesa cyane. Ngira ari binini navyo. Ivyo nivyo vyiza. Ati je baratoje bisukora. Ariko mba ndi mu kazi bicaye ku mabigora. Reka n'ubishaka gukora. Wowe ibintu ngiye kugusaba ukavyemera. N'akazi urashaka kugaheba ukajya wicaye. Wenyizera gusa. Ha? Bwira numve. Icyambere shaka ko umbera umugenzi. Cheers kwanza. Bagira uku. Ntuzongora. Tuba abagenzi gute rero? Ikibazo uzogira uzokimbwire kitari kugufasha. Ariko nanje hari ibyo ndagukeneyeko. Kandi sina birebire biroroshe cyane. Icyambere bana ko nkunda kugenda mu kirori nkataha saa minwe zirenga. Keneye yuko uzurambwira ati kersi bimeze uko. Muhira bariko barakurondera canke vyahaye canke n'ivyahaye. Wewe ukaza urampa raporo ukuntu ziri ku murongo. So Nerefona kuri telefone yawe gashaka kujya ta telefone ya fisi. ni telefone n'ikibazo. We vyemeye ati nzokwera umugenzi gusa. Umugenzi uzurambwira sindakugururira kujya. Ni umugenzi wanje wa hafi. Tuba abagenzi nyene. Ntuvyumva? Kibazo cyane. Niyo mpamvu niko tuba abagenzi neza. Iyi telefone yawe nakuguriye. Shana urazi kumbe isate cyo nubikoresha. Anita. Iyi ni telefone yawe nakuguriye. Niyo kuzoza urampamagarako. Ndaza kugenda tugura amakarte simu yawe ushiremo. Ikintu kingana uko rero ngituma kugira ndayikoze fatana n'abantu ufite bo gutelefona. None basubanse gift yanje. Ukitana nyene. Ega we ni uzobishaka gusa ntaco nazogukorera. Ni kumbera umwana mwiza nanje nkakubera umwana mwiza. Kandi kubera ko uzokenera amayinite. Amafaranga y'amayinite. Ntuzombwire ngo lelelele nase kugutelefona kuri nabuza amayinite no. Sinkeneye kuvyumva ufite amayinite. Sinkeneye kuzombwira ko wabuza amayinite yo ku telefone. Ngushamwe amayinite ukazurambwira ingorane iri muhira. Je kubwira simvi yumva napanitse. Mana we. Ibiherutse bose bikwaye. Nta kindi naco gisigaye. Oya nta kindi. Tumwifana tunyarutse. Juste kwa rukuguha ivyo bintu vyawe ndakubwira ingene tugiye kubaho. Amashe dutaha. Warabuze? Dutabuje ku kazi mama ntakwirukana. N'ubundi.
ushaka kugenda Dani ndayimara. ahubwo nisenda kubaza ubu tugenda gusanga ngaha uhamaze igihe kingana gute jewe njana nahakuriye kuva nkiri umwana mu bisanzwe mwarakuranye na ba Kesi urabazi ngeso zabo zose arazirya za Kesi byo kuna kuda kwitayisha ijoro ninda kubaza ko mbona umengo bose nabana beza bimeze gute nyine basanzwe bameze mu buzima busanzwe nka Kesi wewe Kesi umwana adashoboka n'ukuri gusa rero kera yarancorera kugira ngo zindaza kumugurira mu ijoro yataje imisi yose yataha ijoro kandi aribaye na ngombwa yanansohoka kugira ngo nzenda mwugururira mu ijoro burya ntarimbayeho neza kera yaguha amafaranga kugira azaragira iki kera ira mu mafaranga agira ngo atashe ijoro cenzi ko ndamugururira ko yarazi ko se atona vyuka anamwumvise namwinje papa we ntiyigeze abimenya uyasha se wamaze kubimenya yaca tubuza ngo tuze turamugurura mu ijoro ubu je sinzi ingene abigenza gusa ndazi irya ngeso yahoranye kuva kera n'ubu aracayifise Yewe habaye iki kumona wicaye mu cumba umenye uri kurarira wicukiye niki kicabaye? Nta kimwe. Nta kimwe. Uri kurarira? Sawa ko atana kimwe. Mugabo mwiza. Wakwirengagiza ivyo noba naragukoreye byose ukama n'iminota 2 yo kuyaga nawe. Ntakibazo ndaguteze amatwi. Ndagusabe wicare. ndakubaza kujya ku papa Kesi ameze bakumva mbona ari umwana mwiza araho wowe ameze gute sha papa Kesi n'umwana mwiza ariko arakaze bigeze kubana biwe ho asumvye hajya kujya mu mubona kujya gusa n'umwana mwiza vre ntakabikira imana ntuzu nagerageza no kuri nta Umugabo wanje ndabizi biragoye kuvuga kandi biranagoye kwakira ariko imbere ya byose ndagusabye imbabarire. Ndakubabarira kubijanye n'iki?
ndi mu bihe numva bitoroshe ndiko numva kubivuga umengo biriko birangora sinzi no kuza kuvyakira nabishije igihe kirekire kumva zuko ntifuza gutandukana nawe kumbura ubwenge bwanje nibwo buri kuburamenda canke kumbure n'ubugugu ndiko ndakora kwari ukugira nicungere nongere ncungere n'urugo rwanje sheri ndakunda umuryango wanje kurusha uko nkunda ibindi byose nahoze nsaba imana ngo nzobone umuryango wanje ubayeho neza wishimye ariko ndiko ndabona umengo biriko birononekara narabihishije ariko reka ndabivuge kumbura umpanira icyo noba narakoze icyaha kinini yafise iwawe nuko noba naraguhishije ukuri ariko imbere ya byose umenye ko ndagukunda ntifuze gutandukana nawe ari nayo mpamvu nahoze sheri ndagusabye umpane uko ushoboye kose kuko ndakwiriye guhanwa sheri nce sinzosubira kandi kongera kuvyara gusa ntuzosubira kubyara habaye iki sheri habaye iki sheri je nagitereko nk'ifisi agitereko gifise byagenze gute mbehoho nimba atagitereko ufise keretse wo wamuvyari gute canke se umwana we wanje keretse n'umwana wawe kuko ingorane zose nazigize naramuvyaye byaje gute rero cagihe nari ngwaye umuganga yarampimye asanga igitereko canje carononekaye bica biba ngombwa ko bakuraho igitereko kuko atakundi kuntu bari bubigenze bica biba ngombwa ko ndabiguhisha kuko numva neza kumenye ko atagitereko mfise nazosubira kandi kuvyara kutovyihanganira nk'umuntu w'umugabo ubu rero bivuze ko atamwana tuzosubira kuroba oh my god turara kumenguzanya inkeyi Gashe mama. Eko
kuzanye izi zonyine ndizo ufise oya nizo zari zisigaye ahubwo ca muri aba mugure zose kugira ngo ca nta muzoba mukoze sevo usanga ziboze zino voka oya nukuri n'ivoka riryoshe cane kandi noneho nangahe ni igihumbi cose voka zaraziye oya nukuri sindakunda zimba amabuja kubera ko ubu udusigaye tuzirangura zizimvye cane yakoze zisigaye zimwe kuri 2000 zose wapi niyo ntivyokunda amabuja vyoca bihomba nukuri oya nawe ego nukuri hano ngira nimwe vrema yo wapi amabuja nukuri vyoca bihomba ego ntabwo nkasanga zibihishe ahubwo mabuja ca muri aba muzinshorere zose kugira aje asubire inyuma bari bantumye za 2000 aho iciyongera nkina waca umukiriya wanje yo ya nukuri basinzongera hanyuma nukuri murakoze sange ziryoshe yo yaziraryoshe cyane mabuja abadandaza nukuri ndaza murashorera misi yose sawa murakoze cyane rero yego sawa ni ukuvuga kugera ku isaha ntawe uri mu rugo indwi n'iminsi 2 iraheze none nkora ikibasi ubona igiye mu bibasi reka mbe mu biro mwabibonye ariko ndi mubi uboneka ndahari Dani ubwo mbuvuge ko wanje amaze indwi n'iminsi 2 adataha ahubwo ko tumva ko na telefone yatsa rimwe na rimwe ndumiwe vraiment uri kumbwira yuko yo mari indwi n'iminsi 2 adataha ntubimenyeshe ariko uraza akazi kiwanje jenshi kabwije mvuge kumbura araza ryame nashika ndamenye ibyo ari byo bukabura keye gutonda ruzi ni saa moya none nawe bikubwira gute telefone yiwawe urazi nawe menga muri bamwe Dani nukuri ndumva yuko ibintu byanyu bingeza hano mugahandi naho je nanje turavugana we muravugana ego ndamuvugisha nta munsi numwe arigera ambwira ko hari kibazo urabe neza nibyo nje kubwira urasanga uyu mugore ahubwo amaze kuvumbura ko ibindi bishasha kwa yigiye no kundi mugabo oya urafikina n'urya oya ibyo onye ntiwacushoka uvyiyumvira ahubwo ikiriho twiyumvire ari hehe ari mu biki mugabo ntiduce dusimbira hiyo hose okay ibyo tubirekere basi tubyihoze amakuru je mfise hari agahungu bari gukwengwetana no kuvuga je nshika ahantu havuye aho bamumbwi abahavuye gutenje ugira ibintu nk'ivyo vraiment Heso umuzikira rego yaranani Chutazi niki Shadani je ndagusaba ubandanye wihangana nkuko wihanganye ubwa mbere ubandanye no wihangana kumbure burya n'ubwana bukiri ko buramuhenda azohinduka niyakura kandi atsinura zi kumusumba bisaba umwigisha nk'umuntu zenya bandanye wihangana Shadani urasuye mu rya jambo ngo ndamusumba none sivyo none ndakubaza ndigereza umuntu udahari aje ndabona kumwigereza igikurikira no kuzana ibigwara kanyica nkapfanga nkavaho oya ntushike hiyo hose umva rero jereka manze mpeze aka kazi ndimwo ahubwo se kacu nyine kuvuga abandi barego muri mengo hano wenyene oya uno musi ndi kumwe n'abakozi gusa nta bandi bantu turi kumwe ariko nabandi kubona abakozi bariho bariko barabimanurira babona okay icyo ndagusabye niwumva hari ahantu wogerageza kumva ko uwo mubona ucumbwira basi nta ngorane kuko urumva jewe bamumbwiye abavuye aha agiye je ndi kugerageza gusatira ariko nshika ahantu bambwiye ari ahavuye je ndahangayitse vraiment kandi ugerageze urumva urabukoze ahubwo aho bigeze numva n'umugore no mwirukana ko simbone n'icyo akimaze muhiri wanje no Abeli ingingo wafashe siyo Abeli ahubwo ubuhonda gutahuye bapoze gato mu mutwe iyumvire ubanza ufata umwanya wicara ahantu wiyumvire ku rugo rw'iwawe ko rwatanguye nawe ushaka ruzoshika
kuko madamu we si imana, madamu yakira iby'imana imuhaye. Nuza kumuturubika birabyara ikindi kintu, ahubwo genda pole umuha umwanya kumbure akugurukira kubwire n'ibindi. Ingingo si yugute none umugore atakibyara atazusa no kumbyara amariye iki muhira umva yo bamaze iki bo nanyanda kubwire burya Imana irinze guha ikigeragezo iguha ikigeragezo no kuntu uzokitwaramo, ahubwo hano ugomba guhagarara nk'umugabo kuko ino siri ibibazo byinshi urabizi. Weweho ndanatahura umwanya umwe ufise n'umwana umwe. Abere imagine abababuze bo ntibashima Imana ntibabayeho, ahubwo ikintu cyo gihe cyo kuba kuri madame umwegere buke umudame mwayaza ikintu nk'iki ngiki ukanka kucakira wewe arashobora no kwikorera ikosa ubwiwe yo kwicuza ubuzima bwe bwose. Hari ukuntu Imana yoyo yikorera kandi ku mwanya wayo ikaba yaragize kerisi nk'umwana umwe ishaka kwagura umuryango muri we urenze no wiyumvira, azokwagura umuryango uzogusumbira abana 10 ko byose ni Imana ibipanga. Ndumva nta mpamvu yo kugira umuturi ku mugore, ahubwo bo mubi hafi ingorane mu isoke mu neza pole apana n'umuturubika ejo uzobyumva mu ibarabara wumva ibintu biriya bishike aho tutakwifuje ko bishika no kwenda gusabye. niyo mpamvu rero nashaka ndakubaze icyo woba warize kugira bibaye ngombwa ndakuronderera akazi ukore and uhindure ruko yawe egaje nawe twaramaze ku muryango Ukuri mahuje kandi narabikubujije Anita iyumve yuko jewe ndi sister wawe icyo cyubahiro cyuko je sindagikeneye kuri wewe je ndi meme nyita meme iryo guserera kwiye ibyo uriko uravuga byari byiza ariko nubwo bitoshoboka kubera ko narize gushika mu wa 5 ariko numva ko nyine ntayamaze bivanye n'ubuzima twari tubayemo ntibyari bitworoheye ku buryo nari kubandanya ishuri mu ndayamara. ego ndabizi ko ngaha anye atakibazo kandi kubutize ibyo iyo byose kosa giwawe vraiment si kosa giwawe ahubwo kuba warashitse mu wa 5 ndibaza gusoma urabizi kwandika urabizi nta nuko no gushira basi muri alimentation nimwe ukaraba ukuntu dukurikiranira ibyacu numva ntibyo ukunda ndabizi ko umerewe neza mugabo nanje kuguma wirirwa ngaha anyishume ngo umuntu w'umukozi kandi ibyo nanje atavyo nkeneye mu ncamake nshaka yuko usohoke nabo basohoke ugaruke nabo bagaruke ibyo je nivyo nifuza erega je nawe turi umuryango cyanke naho ndaguha umutahe unyigisakara ntukizi ugende wironderera ibyawe Karibu. Ego. Karibu. Stari. Karibu rero. Murakoze. Kore n'akazi. Akibazo. Mengura rusha? Manarusha rega akazi kabari keshi. Ku kazi byagenze gute? Ku kazi ni sawa. Okay. Mbeko mwicaye mwenyene abandi bari. Bari mu gikoni. Ha mu mwana nawe ari he? Umwana araryamye. Yeah. Ariko sheri. Nihugishika urarushe. Cyushi kubaza umwana. Iri umwana mba namukumbuye. Ibaze kuva mu gitondo hose ndi mu kazi
ntari ngaha ntarambura mva kuma ndamukunda. Nizere ko mu kanya azoba yikanguye ngira ngo ndamuramutse. Ndibaza mu mwanya azoba yikanguye. Reka manje muri douche ngira ngo usanga yikanguye ndamuramutse sivyo? Okay. kubera iki ushobora kureka abantu bubakanye kujya bakaguma gusambura atamvo nimwe hari nyamukuri hari garagara? Anje yaje mu bihe bibi, yaje ndi muri stress ziwanje kandi baze uko nabo barubizi kuko je nta kintu na kimwe nigeze ndaguhisha. Yaje asanga muhiri wanje nanje atamura amahoro, cyatangura kumbwira ibintu nyene byo guhana divorce n'umugabo wiwe, cyansanuka namwemereye. Ariko muncamake sinabigize ndabishaka, nuko yaje nanje ansanga ntameze neza, niyo mpamvu namwemereye aje gukora divorce n'umugabo wiwe. Meme uravye imyaka yanje niyo wawe, Anje n'umwana muto wari kubaje hagati. Sawa, je sindavyanse. Ariko aho onye uvuze ngo nta kintu gifadika yarafise ku buryo bokora divorce n'umugabo wiwe, ikintu gifadika kiriho. Kuko Anje yafashe umugabo wiwe ariko amuca inyuma n'umugenzi wiwe. None iyo cyo si ikintu gifadika? Nta kibazo ubona mimi. Umwana nkujye kumva yavuga divorce ibitera soni. Ariko rero noneho umugabo we yadutumyeko ejo mu gitondo ubereye ko tugenda.
je simbona ko hari ikibazo tuzogenda kandi je nico nishimiye wowe uriho wowe uzohagarara nk'umukuru w'umuryango uzobahanura kandi ujya mugabo ndabizi arakumvira uzobahanura bizoja ku murongo sawa sikizi mubona ko ataruhagarara biguteye ariko je byari binteye uruhagarara kubona anje agomba yahukane n'imyaka nk'ige